twaragize amatohoza ya mbere yacu turabaza abasekirite bo ku kazi batubwira abantu bikeka umuntu bikeka yahaje mu kazi mw'ijoro. Uyo muntu yarashoboye gufatwa n'inzego z'igihugu z'igipolisi muri peje ahubwo amatohoza baramugumana barabona ko by'ukuri hariho ibintu amapreuve yerekana ko umuntu ashobora kuba ariwe yatwibye. Hanyuma urubanza rurabandanya rurashika muri parke. Tugeze muri parke byaratugoye rwose kubona umuntu dosiye kiravansa yigeze yavansa ko narabaza mu procureur canke abandi ati mbega bimeze gute umujene ibintu vyo kubura ntavyo menyereye hari ivyo ntabazi ingene bigenda nabamubaza ati mbega biriko bibandanya gute. Niho haheze iminsi mike naza mbona uyo muntu twibaza ko ari bashaka kutwiba yararekuwe atana kimwe twe tuzi tubona amavideo ariko arasirikira avuga ko yarekuwe ariko batabitubwiye atanga batubishije inama kwitura mu procureur général cour près de la cour d'appel Bonahanga acatubwira ko we bamubwiye ko ari dossier y'imiliyoni 2,600,000 donc 2,600,000. Turabwira ni gute ko urubanza rumaze igihe rwacu no kumahisi turavuga amajambo menshi haravuga ko twiyibishije haravuga ko turiko tugerageza kwiba abantu. Irebe FM tuje kubashimira ariko bisaba abantu bashimira rwose ko mwadukoranije tukashobora kukibwira guhangana mwebwe kubera ko ibintu turonka gake kandi bikenewe. Gato uvuge kuri Seven Vibes kare bagenzi banje baraje bavuga ati turifuza ko mutumenya mumenye ko dukora mumenye ibibazo duhura navyo mu buzima bw'isi dukora. Shaka twishimira ko cyane nukuri amamedia hari mu Burundi mugabo amamedia manini arashaka bashasha ariko hari inama nyinshi duhura nazo abatunga badashobora kunavuga ko badashobora gutara ukuntu dukora. Jewe media yanje ikoresha bisaba abakozi barenga 10